Arabye African TV rabonye iyo nkuru iriko iravugwa mu bintu bitanezere bimaze igihe bitanezera muri aya makuru y'ibyabaye kuri ETS. Ni akantu kamwe ko kwitiranya inzozi. Inzozi ziraba ku bantu. Inzozi ndashaka kuvuga ibintu bibiri ariko ndabivugire muri kimwe ngira ngo biroroshe. Barundi bavyumve, Abanyarwanda bavyumve, Abakongomani bavyumve, Abatanzania bavyumve, abo mu rurimi tuvuga bose bavyumve. Yego. Ariko itariki 17 aho Imana aje yambwira ikintu kandi gihambaye. Kandi ibi bintu ndabivuze ku mugaragaro ari ubwa mbere. Ni umunsi wa mbere ndabivuze ku mugaragaro. Kubera buryo by'Imana ivuze si ngombwa ko bigenda biravugwa bitari bidakenewe. Ariko uyu munsi kubera ico kibazo mu rwego rwo kugira ngo turerane twese abarundi n'abanyamahanga batwumva, naho biba ngombwa ko usanga cyakindi cyari kigwa kigenewe n'abandi bantu benshi. Ibivuga si Imana gusa. Aka gatabo rero uko mukabona kavuye mu kuvuga kw'Imana. Mukurikire. Yego. Bivuga si Imana gusa. Ariko reka mvuge hatatu. Yego. Kuko byiza no kubyiga ariko umuntu yumva utuntu abasha gufata. Ahambere havuga atari Imana ivuze, igihe hari umwitwarariko w'umurengera ngo umutinda roti cababaye. Yego. Usanga gumarota ijababaye. Akazi Imana ibivuze kwe. Reka ariko tutarapota akarorero manuke hepfo kukigira kabiri ntaho wihenda ngo Imana yavuze atari yavuze. Iyo maceruye. Yego. Aka gatatu ndavuga imitwe gusa. Mutwe wa gatatu uvuga ngo ibinyuranye n'ijambo ry'Imana. Aravuga ati uku niko horahavuze. Abeshera Imana uvyumva. Yarabwiye kugira twigisha abantu bavyumva. Aha rero kabisa. Kuko iki ni kibazo gikomeye. Kandi ikibazo cubaka societe. Niyo mpamvu tutoza turaba. Kurirengagiza ukuri tuzi ko ari ukuri gushobora kubaka imiryango n'abantu. Imyitwarariko y'umurengera irahenda abantu bakibaza ngo Imana iravuze, Imana atana kimwe ivuze. Niba reka ndaguhe ingingo. Yego. Burya isoko ry'umugisha mu bihugu byose, mu miryango yose, mu bantu bose, isoko ry'umugisha riri mu ijuru kwa Data. Batakuvomera ntiwo yaronka. Ngiye ko bakubwiye abambere bakuvomera n'abavyeyi. Nico gituma bakubwira ngo ubahe so na nyakoni. Wow. Kubera iki barafisa ibirobine bavoma. Uwa kabiri akuvomera nimukoresha. Biranditse mu gitabo. Atakuvomeye n'unushara ukura. Uwa gatatu akuvomera ndamukubwiye nimukozi w'Imana, umuherezi w'Imana. Uwa kane n'umukuru w'igihugu. Afise irobine ikomeye. Duhuje rero ibintu byose uhejeje kudondagura. Twovuga yuko rino yerekwa rya Coco Empire nukuri canke n'ikinyoma. Jewe nibaza yuko ari uko yoba atabimenye ibinyuranye n'ijambo ry'Imana biba bivuye ku Mana. Imana iratubwira ngo mwubaha abavyeyi. Imana iratubwira ngo mwubaha abakoresha. Imana iratubwira ngo mwubaha abakozi b'Imana. Imana iratubwira ngo mwubahe abarongozi cyane cyane umukuru w'igihugu. Igihe rero uronsi yerekwa rikuyoborera kuvuga nabi umwe muri abo riba rivuye ku Mana. Tubiteranije n'ubundi bino vyose gushika kuri uno mwanya kuko nico kibazo abantu benshi bariko baribaza. Dizindi ku Mana n'umukozi w'Imana nzima canke akoreshwa na zino mbaraga za Luciferi. Yego nukuri. Ariko ibyo jewe natohoje ibyo nakurikiranye umukozi w'Imana yuzuye kandi Imana yishimira. Dico Entertainment. Shalom ladies and gentlemen, wherever you are. Imana ibahezagire cyane kuba mwarahisemo kubana na Dico Entertainment. Ni kinyamakuru kibereyeho kubaka ibiganiro bitandukanye hagacamwa na entertainment, ariko byose bigakoranira mu kubaka ibintu biriya cyane mu murongo turimo dufatiye ku gihugu, ariko kandi n'umuhamagaro uba mu bantu. Je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love aka Dico aka the ambassador. Uno munsi ntewe iteka rikomeye nakiriye kumuvuga birahava bingora, ariko ni umwe mu bantu bagutse cyane bafise amateka manini cyane. Murabona yuko
wotangira no kumwita umuhumure atoba yibeshe kubera ko nshobora kumudondora nkamudondora ukutariko ndamuha ikaze ndanamuha akanya kugira abidondore neza mumenye umuntu tugiye kumara umwanya turiko turayaga. Murakoze cyane. Nitwa Desire Gayigayi nkaba ndi Murundi vuka muri komine ya kera ya Buraza ni zone muri komine yagutse ya Gishubi y'ubu aba muri kano kanya mba muri quartier yitwa Muzenga muri zone Musaga muri komine Mugere mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ego aba nahora ndi umwarimu w'ishengero ya Miracle Church ariko kubera nabisigiwe amavuta n'ubwo icyo shengero ryimutse n'ubu ndanezerwa yuko ndi mwarimu. Ikigira kabiri nize mu mashuri nk'abandi, primaire nayize hari iwacu i Buraza, secondaire ndayiga imwe ya igice ca mbere igice ca kabiri ndaciga mu Gisengo, hanyuma université nize Université Nationale du Rwanda muri journalisme communication naharonse licence. Ubu rero nsanzwe nkora ibikorwa byo kwandika iyo abantu bampaye akazi ko kwandika ndandika n'ubu uwo bakaronse ashaka icyo ndamwandikira ndacandika mu Kirundi mu Gifaransa no mu Congereza. Ego murakoze. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu navuze ngo duhiriwe duhishije kuba tunakiriye umuntu ari muri domaine, ni domaine yacu. Urumva nka jewe uri mukuru wanje nanje nagiriye ubuntu ndi mu bantu bari barakora bino bintu baranavyize kuko nize communication shirako na mass media ariko kandi niga management ya social medias. Nakiriye umuntu nka mwebwe biranyorohera cyane iyo tugiye kuyaga. Ego ndabaha nikaze tubakiriye mu gihe uno munsi muri domaine muri ko murakoreramwo cyane hari ibintu byinshi biriko biravugwa, noneho abenshi bakanagaruka cyane ku gikorwa novuga c'Imana aho hagiye haboneka impande nyinshi ariko zose zihurira muri zibiri. Rumwe rukavugira ruti muri ko muracafuza umuntu, urundi ati nyabona agahari karavugwa. Ntabwo tuguhamagaye kugira tumenye ukuri kwa cyane ahubwo n'ubundi kwari kugira umuntu yumva ivyumviro by'abana bariya kugira umuntu wese agire ibyo akuyemo. Ego inkuru iri kiravugwa uno munsi cyane murankundira ngira ko nk'umugi w'Igisarani abarundi bavuga ni amajambo yakurikiye nyuma y'igikorane cy'agakura cabaye muri ETS Kamenge gikozwe n'uno mukozi w'Imana yitwa Chris Ndikumana. Hagiye havugwa byinshi cyane birashika mugafata umwanya mukaraba akayagwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ego ndabiraba kenshi kweri ndabiraba ajewe yanezera gukurikira. Ego araba ivuga zitari nke. Oranda ejo hirya cyangwa hirya ejo nararavye African TV narabonye iyo nkuru kiravugwa. Hariho niyitwa Siren. Silent Vibes. Yitwa Ozira koze. Kandi ejo yakoze ikiganiro ciza n'umwe mu bashinga ntahe bahaburiye umudamu kibuga kuri ETS. Mbere bavuye afashe n'ingingo yo gusaba abakunzi biwe yuko bomuterera. Ego nihihenze umenga yitwa Eric. Sinagikurikiye mugana nabonye umuntu yoba yari karatanga témoignage avuga ko byamugendeye. Ego mudamu wiwe yara yitavye Imana. Ahubwo tubonereho n'akanya kumwihanganisha. Mbere n'ababishoboye yaratanze nimero ya telefone bamushira ko ibihumbi 10 cyo bashoboye. Ndabikurikira rero. Imana ishimwe yuko mubikurikirana. Nibihe bintu mwoba mwarabonye kagukora ku mutima? Umuntu akogwa mu mutima mu buryo buri bubiri. Hariho ico no kwita positive way na negative way. Ni vya bintu ushobora kuvuga ati birandyohe nko kuvuze tu yakoze ikiganiro ciza ariko ubyumvikana ko n'umuntu hari n'undi ashobora gukora ikiganiro cyitwa kibi. Nibe bintu wabonye bishobora kuba bitakunezereye ucugira ko natubwira ibyakuryoheye. Mu bintu bitanezere bimaze igihe bitanezera muri aya makuru y'ibyabaye kuri ETS ni akantu kamwe ko kwitiranya inzozi. Inzozi ziraba ku bantu kumbure ni mpakanya turagira icyo tubivuze ko ariko ikintu cyo kuyoborwa n'inzozi cyane ihagire n'abantu benshi babisigura ngo babitange ku muco turerane twigishanye uko tutegerezwa kwitwara kuko zizokwamaho ako karaca ameze nk'akambabaje. Iyo babyiza rero kumbure n'ibya mwa muri ko bivuga mubihuza n'ikiganiro ata minsi myinshi heze gikozwe mwavuze cakozwe nuno mu mama yitwa Coco Empire.
Ego cyane. Kuko wabivuze numva minganiyo turiko tabibuza kuko niwe waherutse kuvuga cyane ku bintu by'inzozi. Yego niwe muri make ariko kombresi we wenyene ariko ubu muri bisi niwe. Yego bafisa ko uvuga ico kibazo cy'inzozi tugikura kuri iyo ka uko babivuga mu Faransa cyangwa iyo case yego hari ico rero mufise mwo bivuga ko kuko nubundi byagarutse bitera induru yabivugiye ahantu abantu bagaruka muri commentaire bavuga byinshi ico nkunda wavuze nimba ndabyibuka neza uri umwanditsi w'ibitabo umuntu yandika ibitabo burya abanasoma umuntu ntashobora kwandika ibitabo adasoma kimwe mu bitabo usoma isi inubaha kinakoreshwa n'abantu benshi ni igitabo cyitwa Bibiliya yera waje unitwaje nifuza ko ibintu tuvuga byorongorwa na kino gitabo ariko kandi kirinze kizamwe nuko na mpwemu yera aba hari ikindi kintu ufise wobwira abantu ku kintu cyitwa inzozi kugira babitahure neza. Murakoze cyane. Inzozi ndashaka kuvuga ibintu bibiri ariko ndabivugire muri kimwe ngira ngo biroroshe Barundi babyumve, Abanyarwanda babyumve, Abakongomani babyumve, Abatanzaniya babyumve, abo mu rurimi tuvuga bose babyumve. Yego. Imana iravuga, ico ni cyane mu nzozi. Icya kabiri ibivuga si Imana gusa. Ayo majambo abiri rero tuyafate. Imana iravuga ariko ibivuga si Imana gusa. Hanyuma mumpaye akanya turaja kugenda kuri kimwe. Yego uvuga ngo Imana iravuga iyi ni ingingo ya mbere. Yego cyane. Ikindi uvuze ngo ibivuga si Imana. Ibivuga si Imana gusa. Kandi iyo ngingo ndayira. Ingingo irakomeye. Irakomeye cyane. Bisigura ngo umuntu ashobora kurota indoto. Yego. Umwanya umwe zikicwa izizananye ku Mana. Yego. Uwundi mwanya zikikwa izitazananye ku Mana. Cyane gose. Zikazana ku bindi bintu. Bo tubitomora neza. Ikitabaye Imana muri buno byo tuko turavuga ni shetani. Shetani. Indoto dushobora kuzanana kuri shetani. Yego cyane. Kenshi gose. Niba utwaronka kanya umpaye umwanya turabisa. Nyabona ahubwo ndabaye kano kanya. Urakoze cyane. Reka ntangurire ko Imana iravuga. Imana iravuga ukuri kwayo baje kukuraba mu gitabo ca Yobu. Igice ca 33 kuva ku murongo wa 14 gushika ku wa 18. Ndumva biroroshe. Ubu n'utagira Bibiliya arashobora kuyaba no kuri telefone cyangwa n'ahandi hantu. Yego. Reka ndabinyarutse muri make. Handitse ngo kuko Imana hari aho ivuga mu buryo bumwe hari naho ivuga mu bundi naho umuntu atobibabara 15 mu nzozi mwiravuta ryo mwijoro igihitiro ryinshi ritwaye abantu bisinziriye ku buriri bwabo niho izibura amatwi y'abantu ikabateza ubwoba ivyo ibaburira kugira ngo ikure umuntu mu bikorwa vyiwe imurinde ubwibone umutima wiwe ibukize rwa rwobo n'ubugingo bwiwe ngo ibwicwe n'inkota. Ico gihe Imana iravuga iyo ubona uri imbere yawe hari ikintu kigoye biraza ikakubwira mu nzozi ikakwereka ibimenyetso nico gituma yavyanditse n'igitabo c'Imana. Yego. Iyo ni ijambo ry'Imana. Imana iravuga. Yego. Ako rero naho ntoja kuri birebire. Yego. Uturorero turahari. Jewe no kagira n'akarorero kiwanje. Yego. Reka nsabe umukozi w'Imana abonye hari ampe agatabo nasize hajya ngiri cyo ndabivuze kundi Imana ivuga. Imana ivuga narayibonye ivuga. Yego cyane. Ico nako nimvira ati ndahava ndababaza ati mbega umumvuze ko ivuga hambavu y'ivyo musomye turava turonka nk'ubu nka mwebwe ico bita experience vécue. Cyane gose. Yo mwakajya kubera abantu mumve yuko yego. Imana iravuga. Narabibonye ivuga kweli. Kandi ibintu bihambaye. Iravuga n'ibintu bidahambaye cyane. Yego. Ariko abantu bayo yamibabwira. Yamibabwira ibikenewe. Tugire ko rero hari ngenda bereke kuko nagenda byandika. Sindabatevye mwihangane gatoya. Nta kibazo. Ihangane gatoya. Yego. Okay. Ariko itariki 17 aho Imana aje yambwira ikintu kandi gihambaye kandi ibi bintu ndabivuze ku mugaragaro ari ubwa mbere ni umunsi wa mbere ndabivuze ku mugaragaro kubera buryo by'Imana ivuze si ngombwa ko bigenda biravugwa bitari bidakenewe ariko uyu munsi kubera ico kibazo
mu rwego rwo kugira ngo turerane twese abarundi n'abanyamahanga batumva naho biba ngombwa ko usanga cya kintu cyari kigwa kigenewe n'abandi bantu benshi n'ubwa mbere bivuga ku mugaragaro ariko ibyamwa byabo by'iki gikorwa by'ubu butumwa barabibonye hari kuwa gatanu w'itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri mu 2017 Imana ingendera mu gitondo mu nzozi nk'uko twabisomye imbwira ngo hazoba amatora mu Burundi imbwira yuko ndiko ndavuga mu nzozi ururimi rw'Imana nuko rumeze yuko nzoba ndabifise mu ruhara kandi no kwitegura harutunganya neza ariko sinabona ibyo ari uko nta burongozi narindimo nabona nobarizwa jewe ngo ngire uruhara amatora icyo muracyumvise ariko muri uwo mwaka wa 2018 haciye amatora ya constitution murayazi aheze baca bavuga yuko hagiye kuba n'amatora y'umukuru w'igihugu ariko rero intererano yayo yategerezwa kuva mu barundi nyene rero abanyamahanga batari bashimye kubandanya badufata mu mugongo niko byagenze ivyo bihe babyibuke ico gihe rero gishika ndi umwarimu w'ijambo ry'Imana muri Miracle Church yakorera hajya mu Kinanira aho bita kuri Kwendo Ravi rero ndi umwarimu naripanga na jewe nkigisha ku munsi w'Imana munsi umwe rero binzamwe novuga ngo nagize sinzi ko reka ndabivuge nti nagize impuwe ageze n'impuwe naratahuye mukuru w'igihugu nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza ariko arigisha abarundi ati muzotanga intererano twifashe twitunganye twifinansiriza amatora rero nigisha icigwa kivuga ngo intererano y'umukristo mu matora mwisenge ariko mpejeje kwigisha ndaraba abantu ukuntu bandaba ndabona ko batabitahuye ntibavyumva kweri narabibona yuko bamwe bavuga ati ico cigwa nikimeze nk'ivyo twawe ndabona ko batabitahuye wari umeze nk'ubivye mu bugaragu niko byari bimeze rero nsaba umurongozi w'ishengero Apotre yitwa Serina ndagusabye unyemerere muzompa akanya muri iyi ndwi hari ijambo ngomba kubasaba canagenda ndandika agatabo nihuta nari mfise imashini yari hafi yanjye Imana irangirira ubuntu ndakihutisha ndakimprima candakajana ndagashikanye bati turagwaye ijambo tubwire ico bagomba kutubwira ndabahereza mu mwaka ko bati ibi nibiki ijewe nigishije icigwa cyitwa intererano mu Kristo matora ndabona ko abantu batavyumvise inone ndabasabye bumva uburenganzira ndabyigisha henshi ngende ndasubiramo ariko mwabumpa ati turabuguhaye ndakajana muri direction générale formation patriotique atwara witwa Terence Bonabuca yitavye Imana akire bwayo umushikiranganje yari Pascal Barandagiye muri direction générale formation patriotique ngiriga ubuntu baravyumva baranyemera baca baramfasha kukahinya barambaza bati none ubona uwo sinya preface ari ijambo ryo gushikiriza uwo mufisa akomeye aruta abantu bati dufisa n'umushikiranganje ntuwonyene baca baramushira n'ubu ari hano mu gisagara ca Bujumbura bo babaza haherereye bo mubaza ndanabone n'akanya ko kumushimira kuko yanteye iryo teka kansinyira preface kandi tubonereho kanya ko kumushimira kuko yemeye kunsinyira preface akongera akaduherekeza akegeranya abakozi b'Imana b'amadini n'amashengero yose mu gihugu hanyuma ijambo rigatambuka kandi mu mwanya muto agafatwa n'ingingo babinezererewe Imana bimuhera umugisha n'abandi bose bahabaye nuko adutuma ko Igitega turagenda turigisha iryo jambo ko Imana yaridushize ku mutima birakunda ndabiravye rero ukuntu byakunze n'umusaruro byatanze amamiliyoni menshi yego cyane menshi amajana sorry gato ntabwo guciriyemo hari ikintu natahuye imbere yo kuhaguruka ugiye Igitega wagiye ufise igitabo wamaze kwandika
naracanditse aragishirako preface ariko basigarana ikopi kandi nibo barondeye mu imprimer sije nabaye imprimer nibo bace b'imprima bace baratwara ibitabo bihage sinovuga ngo byarakwiye kuko habaye abakozi b'Imana benshi barenga 300 nararavye muri distribution ntibakiriwe ariko byose ni ministeri yaciye bikora hanyuma jewe ndigisha gusa ndavye rero ico gikorwa uko cagenze nkibuka iyo cavuye ndemeza yuko Imana ivuga yego cyane Imana itabivuga mu nzozi ngo bimbwire ico gihe nabyo nari gushobora kwibukana nibyo nari gukora kuko sinabona ndabamenyesha ko kumbure abantu bashobora kuntwenga ariko yari ukuri ko kwigisha navyo amabanga bijamo ushikiranganje namumenye uwo munsi ntawaroze abe narinze uwo munsi kandi babingayire birashika nama ndi mu dukorwa televiziyo twari dufise muhira irapfa rero yashika mu mabanga nari ndamunze uretse kwijwi yamwumvira mu makuru yo kuri telefone kuri radio kuri televiziyo sinari bwamubona namuboneye igitego bashitse uwo munsi duca dukora ico kiganiro ico cyavuyemo iyo nyigisho rero ndiko ndavuga nti ivyo byose ndabiravye ndemeza ntihenda ko Imana ivuga iravuga ahubwo kudakurikirana ivyo yakubwiye harimo ibintu by'ubugararije harimo ibintu byo kwihomza rero harimo ibintu byo kugaya no vuga ngo umutima mutagatifu canke mpemu yera nkuko babivuga biza no gukurikirana ico Imana yakubwiye ariko nkiraho nibuke ko nababwiye nti ibivuga si Imana gusa naho nari ntegereje naho wahavuze ngo wabivuze neza ngo ariko ibivuga si Imana gusa yego aka gatabo rero uko mukabona kavuye mu kuvuga kw'Imana yego ariko bivuga si Imana gusa icyo tugiye mukurikire yego bivuga si Imana gusa ariko reka mvuge hatatu yego uko byiza no kubyiga ariko umuntu yumva utuntu abasha gufata ahambere havuga atari Imana ivuze igihe hari umwitwarariko w'umurengera iyo umuntu afise umwitwarariko mwinshi w'ikintu mwinshi kenshi yumva ibivuze atari Imana ivuze urashobora kugira umwitwarariko hariho ijambo bakunze kuvuga sinzi ko ari mu Kirundi nuko ari mu Kinyarwanda ngo umutindaroti cababaye ni Kinyarwanda ariko n'abarundi bakoresha hajya umutindi no kuvuga umukene wa cyane usanga gumarota ibyababaye akazi Imana ibivuze kwera kano kantu niko ndakwiyumvira neza no kuvuga wa mukene nyagupfa bariko bamwita akeshi bigaruka mu ndoto ziwe nivyo akeneye ni bya bintu akeneye ari n'umugani bavuga ubushonje arota arya yego ngo ubushonje ahubwo ubuze neza mu Kirundi rero uwo niwo uhora nawo ndi Kinyarwanda ngo umutindaroti icababaye kuko nava ngo ubushonje arota kandi uko nukuri kubera inzara kubera inzara urota uri ku meza dongo estomira reklama usinziriye ukaje ubona barabiza igahereza ubwonko kubera aho hantu niho ugwaye nico ubaba yego umwitwarariko mwinshi rero umwitwarariko w'umurengera reka ariko tutarapota akarorero manuke hepfo kukigira kabiri cyaho wihenda ngo n'Imana yavuze atari yo yavuze hariho ibinyoma hariho umuntu afise ingabire yo kuvugishwa akamenyekana igihugu cyose kikamenya ko afise iyo ngabire akavugishwa n'Imana ari umuhanuzi yemewe ariko umunsi umwe agahura na Shetani yishakira udufaranga araza akakubwira ngo Imana iravuze ataciputse yego ibyo birabaho inyuma ceruye yego rero nico gituma bisaba yuko umuntu amenya gukurimbura nje ku cya gatatu turaja kubishigako aka gatatu ndavuga imitwe gusa umutwe wa gatatu uvuga ngo ibinyuranye n'ijambo ry'Imana izo ndoto zinyuranye n'ijambo ry'Imana ziba zivuye ku Mana ndaguha akarorero urashobora kurota umuntu akubwira ati genda utuke papa wawe kandi Imana ivyo bintu yabibutse uti Imana yavuze ngo nje gutuka papa
Imana si ibivuze. Imana ntiyo gutuma ngo ugende. Nibyo rero birasaba yuko umuntu yiyubara inzozi zinyuranije n'ubugombe bw'Imana cyangwa n'ijambo ry'Imana ziba zivuye ku Mana. Gende rero kimwe ufite. Kumbure ko uza no kudutandukaniriza mwene izo nzozi. Hamwe umuntu arose ibintu yomenya ati zino zivuye ku Mana, zino nazo zivuye kwa Sekibi. Yego. Inzozi zivuye ku Mana zigira aho zihuriye n'ijambo ry'Imana. Zikemeranya n'ijambo ry'Imana ivuga. Kuko ijambo ry'Imana rigenderera kubita mu buzima bwose bw'abantu, mu secteur d'activité yose abantu. Hari ijambo ry'Imana rikubita mu burimyi, rigakubita mu bworozi, rigakubita mu budandaji, bemwe rirakubita no muri obeye. Kuko baravuga ngo bya Sezari mu bihe Sezari n'ibindi hari ahantu ngo bega ngo mwami ngo biremeye ko dusanga ikora rya Sezari ibintu nk'ibyo. Nta domaine y'ubuzima nimwe ijambo ry'Imana ritakoramo. Rero iyo ubonye yerekwa, iyo ubonye inzozi ugasanga ziranyuranije n'icyo Imana ivuga muri bene ibyo bintu, uraraba neza ubanza usubize umugongo inyuma, uzotinda umenya ko bitari byo. Icyo rero bivuga. Tugende kuri kamwe. Ego. Akambere kavuga ngo iki? Akambere nagafashe mwavuze ngo umwitwarariko w'umurenge. Hari icyanditse sinzi ko mwabonye agapapuro nari nagize. Ego. Mwogisoma. Ngo maze naho maze yanditse na ego ni iki cyo abami ba mbere igice cya 22 umurongo wa 11. Ego wa 11 handitse ngo maze Zedekiya mwene Kenayana yicurishiriza amahembe y'ibyuma. Ego aravuga ati uku niko havuze aya mahembe niyo uzokwirukanisha Abasiriya gushika baherengeteye. None ngo umugisha mwumve uwo mugabo yitwa Zedekiya mwene Kenayana yicurisha yari mu trafika kandi yari mu businessman uko babivuga babajene bu yari umucuruzi yacuruza amahembe rero acuze yo mu ntambara. Noneho umwami yitwa Ahabu be n'uwundi mwami baravugana ngo rondera bavugishwa batubwire yuko urugamba rwahitwira mu Gileyadi ruzogenda neza. Abavugishwa benshi baravuga bati ntibizogenda neza. Benshi ku gutinya umwami bashize mu ruhande agomba bamubwira ko bizogenda neza. Uyu nawe yaje mu bambere kubwira umwami urugamba ruzogenda neza, naduga aje gutera ruzogenda neza. Mwumva icyo yavuze? Arabwira aravuga ati uku niko horahavuze. Abeshera Imana ubyumva ati uku niko horahavuze. Aya mahembe aya nyine aya mahembe aya niyo uzicisha Abasiriya, uzirukanisha Abasiriya gushika baherengeteye, uzotsinda. Ariko reka mu ijambo rimwe uzotsinda, ariko banzo nshorere uzore hani wanje ungurira aya mahembe ugire komande nguko niko horahavuze. Kumbe ntiyarabitumwe n'Imana. Umwitwara urumva yarihenda ngo ni Imana ivuze. Kumbe ni umwitwa yama ari muri publicity. Ukamuri muri publicity y'ikintu dandatse, ukamuri publicity yacu hari igihe ubiriho tukabesha ngo ni Imana yabivuze kandi ari umwitwarariko wa business yawe. Iyo ni ingorane. Iyo ni ingorane. Hari igihe rero ushobora no kugira umwitwarariko wo gufata nabi, bakagufata nabi mu biboneka, wewe ukabirota ugaca bibaza ngo ni Imana yakubwiye. Iyo myitwarariko y'umurengera ikibazo. Aho ngira bitaho. Aha ndiko ndavyumva no kuvuga ngo ni bwa buzima ubaye mu buzima witwararitse ibintu birashoboka yuko woryama bikagaruka no mu nzozi. Bino bintu nkamwe mwaciye ku ntebe y'ishure nta approach psychologique yo birimo. Irimo gasa na psychological kaba karimo nyine kaba karimo kandi kanakomeye cyane. Gusa nyene bisaba yuko abantu bose n'ababato batuko tumeze twese tuvyumva kumwe. Iyo ufise umwitwarariko w'umurenge ukabirota wibaze ngo ni Imana yavuze, uje kubesha abantu ngo ni Imana yavuze. Banza wisuzume umenye ingorane kwiyo. Jewe no pumanda guha karorero yambaye umwitwarariko w'umurenge
nari mfise umwitwarariko w'umurengera namwe byarababaye yego cyane narabwiye kugira twigisha abantu babyumva aha rero kabisa kuko iki ni ikibazo gikomeye kandi ikibazo cubaka sosiyete niyo mpamvu tutoza turirengagiza ukuri tuzi ko ari ukuri gushobora kubaka imiryango n'abantu n'imitima n'igihugu cyose ego jewe ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi n'ibihumbi 2018 reka nsubiremo itariki 21 z'ukwa kabiri 2018 nari mfise umuntu yandendereje gusa ntigeze amenya ko nabimenye oya yarandendereje arambeshera ngo mfise imigambi yo gukorana n'abantu babi mu gihugu byari bikomeye cyari gikomeye ikintu nk'icyo kiraremereye twarakorana ibintu bisanzwe bya business hanyuma bari batatu aca aragenda ayandikira audio kuri telefone ngo namenye ko Desire akorana n'abantu babi kandi ngiye kumukorera rero kandi tubonereho no gukebura abantu mwirinde kuze murarungika amawodi yarimwe ibintu bibi ni bibi none wowe wirekuye kutamenya yica kandi nyene ushobora kuyiha umuntu nawe akayiha uwundi wewe cyangwa kibagirwa akagisiga ngaho bakumviriza birashika yego mu rwego rwo kubana neza tugerageza guhorana imvugo nziza nibyo wumva ukekeranya ku muntu azi neza urabireka niko abantu babana yego hanyuma rero kinshikiriye ndacyuma yakirungikiye umuntu nawe kikugarukako dukorana ndacyuma kandi yarabibonye nuko ndakikurikiye bica bintera rero umwitwarariko w'umutekano wawe umwitwarariko mwinshi kuko uwo musore yari afise abantu bakomeye agendana nabo aciye mbona ko nshobora kubikora ariko hamwe n'Imana bakaba kwizera gusa ariko mwitwarariko umvirize yego haciye hari ikibazo naciye mfata ingingo yo kugira iki yo kuva mu gihugu kubera umwitwarariko w'umurengera nakubwira yego nemaze kuba umutima ugacanya kubwira yuko ashobora no kuwugirira nabi kuko nico nataho yego cyane wahise ufata ingingo yo kuvuga ati hano hantu reka ndahakwepe reka mve mu gihugu yego nagenda kurondera attestation de non poursuite muri police kugira nje kurondera passport ndayibona kabisa cyane ico gihe ariko ngiheza kugira demande hajya muri police ncambona sinzi ko muhaze hariya mu bwiza ndahabona ajye sohotse ibarabara yego usohotse iruhande ya Albatros ya kera yego iruhande y'umunani yego riduga uravye bubamfu hariho isare sinzi ko bakigishiriza mu ijambo ry'Imana amasaha ageze nka saa 6 saa 5:30 umupolisi acamanuka akigisha ijambo ry'Imana baba babafise saa 6 yego canjamwo kumviriza ijambo ry'Imana baca aratwigisha ati ntutinye naracanditse yatwigishe muri Yesaya yikaye n'ico gihe bituma nayizanye yego muri Yesaya 41 akarongo k'10 kumanuka ngo ntutinye ngo kuko ndi kumwe nawe ibi bikurikira muzavyumva ntutinye ariko yari ntutinye ibintu byo kuremesha ndavuga nti Imana ibwiye jewe kweri yego ibwiye jewe ariko demande nari namaze kuyikora ndataha ndagitora ico nakoze naciye ndakibika wa mugambi wo kugenda ndaheba kuko Imana yampishuriye ko iryo yerekwa nagize bitari ryo mw'ijambo nigishe uriko uravyumva rero ibivuga si Imana gusa hari n'ayandi majambo hariho n'ibindi bivuga bitabereye birasaba rero ko umuntu yitonda akaza arakurikira ntugire inzozi cyangwa ugire ngo uyerekwa ngo nabonye cyangwa ngo numvise banza urabe neza yuko ibyo bintu bivuye ku Mana hanyuma
nimuvyemeze n'ayahandi bikenewe. Cya cyangombwa rero ndahagaruka gatoya, waragitoye kubera ijambo wumvise? Ni iki naragitoye. Ntiwaba ukigiye? Sinagiye, ariko urumva byarandyoheje. Yego. Reka uruntu ndarubike. None ntiwumva ko ari muri 2018? Yego. Ikimaze imyaka 8. Hazi imyaka 8. Uyu munsi bahagaze yuko ndagikoresha. Narakibise kwe. Yego. Iyo akamaro kacu gaserutse uno munsi. Serutse uno munsi kabaye imfashanyo. Yego. Nuko. Yego. Wumvise rero. Yego. Icyitwa imyitwarariko y'umurengera irahenda abantu bakibaza ngo Imana iravuze. Imana atana kimwe ivuze. Atana kimwe ivuze. Nimba ndiko ndabitahura wewe novuga ngo wabogowe muri ico gihe n'ijambo ry'Imana wasanze bariko baravugira muri polisi. Yego cyane. Ubona kwirimbura ufata ingingo. Naciye ntahura ko mbujijwe n'uhoraho. Ambwiye yuko ibyo bintu niko nibira atari byo. Atakintu ngomba ndiko ndiruka ngomba kugenda atakinjanye. Mbe ndashaka kumenya iki gitabo wavuye upresenta na ministeri gikorera ko mbere kivamwe ivyama bidasanzwe by'amatora yanabaye. Charge imbere yuko iki kintu gishika, kuko ndiko ndashaka kumva menga nitwasanga biri imbere canke inyuma turaza gutora iyo uza guhunga igihugu. Hari n'igihe kino gikorwa kitari gushoboka. Bitari gushoboka kuko nari narabibwiwe imbere yaho, ariko urumva nari ngiye bidakozwe. Ahubwo Imana ishimwe nyene ko yarabaye iryo jambo hakiri kare. Yego. Gusa kugira ntituhapfe tunateba cane, umbure twoja ku cakabiri. Yego. Cyambere ariko mwumve bantu mwese mutwumva. Imyitwarariko y'umurengera, ufise imyitwarariko y'umurengera, amayere kuzobona, inzozi uzobona, urabanza urimbura, uragenda urabe neza, hari igihe arivyo bikuyobora. Yego. Gatatu. Kabiri. Yego. Kabiri twavuze ngo kubesha. Ica kabiri wavuze ngo ikinyoma ceruye. Yego. Ukubesha kweruye nako kuraba. Ugahenda abantu. Ngiye kukubwira. Hari ukabesha byeruye. Kandi tutasanga kiri mu ijambo ry'Imana. Uje kucemera. Muri ibi turiko turaba. Yego. Uje kucemera. Yego. Ukubesha kweruye kwabaye he? Hari gihe umuntu aba afise umugambi, hanyuma akagira n'abakeba badashaka uwo mugambi uja mu nzira, bakamubesha ngo Imana iravuze. Urabisoma niwaronka akanya canke tubabwire canke nibaza yuko twari navuze no mu ntango yuko tuyobowe n'igitabo cera ndeco ca Bibiliya yera. Ahubwo numva unkundiye twogira ko tukabisoma cyane mu gitabo ca Yeremiya, ito ca Nehemiya, igice ca 6 kuva ku karongo ka 12 gushika ku ka 13 n'uturongo tubiri duto. Wumve usome. Yego. Ngira Imana ndafise no munsi aho vyanditse. Nehemiya 6 kuva ku karongo ka 12 kugeza ku 15. Handitse ngo maze ndavyitegereje menya ko atari Imana yabimutumye, ariko yaje kubimbwira kuko Tobiya na Sanibalate bari bamuhereye. Sinzi Imana gisonye neza bamuhereye guhera. Yego igiturire bandanya. Bamuhereye ngo antera ubwoba. Imana ngo mugisha. Uwo muntu yari Nehemiya ariko arubaka uruzitiro uko muhora muvumba rwa Yerusalemu. Yego. Ariko uwitwa Tobiya na Sanibalate ntibabishaka. Baca baja kurondera umuvugishwa w'Imana. Yego. Apana ubesha. Umuvugishwa yitwa Shemaya, azwi cyane. Ati genda umubwire yuko Imana ivuze ngo naje kwinyegeza mu rusengero uyu munsi baramwica, umuca umutima reka ibyo bintu byo kuba. Nehemiya aravuga ati akibimbwiye narabyumvise, ariko ngo menya yuko atari Imana yabimubwiye, ahubwo yabibwiye ari Sanibalate na Tobiya bamuhereye amahera kugira ngo ace umutima igikorwa cy'Imana gikorera. Ivyo rero ni ijambo ry'Imana. Yego ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubereye rimwe, ritubereye umuco kugira inzira yose tugendamwo tugende turarabirako. Rero hariho abantu batinyuka kubeshera Imana ngo iravuze atacivuze. Bamwe muri bo bashobora kuba bavugishwa bukuri, bahora bavugisha ukuri ku bindi, ariko uyu munsi kuri ico ciwawe bakabesha kubera impamvu wewe utazi bo bazi. Hari n'igihe bashobora kuba
arababesha atari n'abavugishwa niyo ngabire batayifise akaduka gusa kibesha akaduka kakubesha ko Imana imubwiye niyo ngabire atayafise ivyo rero ivyo bisaba yuko zohora wingiga Imana agenda iguhishurira kuko ibivuga si Imana gusa. Iki waruhejeje kukivuga hejuru ni nyifatizo wahereyeko imbere yuko udufasha kudevelopa bino bintu bitatu uri kuravuga. Yego ngomeze ni ca gatatu. Yego uhejeje uvuye ku ca kabiri wise ngo ikinyoma ceruye. Yego murashobora kubandanya. Ari kindi rero unkundire ngaruke inyuma gatoya kuri kimwe cy'umwitwarariko urenze urugero kuri 2006 noneho nababwiye ibiri nimwe. Yego ibiri nimwe. Yego ibiri nimwe hari ku munsi wa gatatu muri polisi. Yego donka ijya declaration ya attestation de non poursuite. Yego ariko haize iminsi 6 kubera amyitwarire wumva igitanga aho ngarutse inyuma ndabashoboye. Yego ugarutse inyuma kuri ica mbere wise umwitwarariko w'umurenge. Yego kubera ukwitwaye ku mutekano uri kurabyumva. Ndiko ndabumva habaye igitangaza kuri 2005 wa muntu andungikira idokima y'iterabwoba niko no bivuga kuri WhatsApp andungikira ibintu nyene bisa n'ibishimangira ca kindi ca mbere ntiyaraze ko ndakiza. Naco yaraze. Yego andungikira noneho audio iri kumwe n'amashusho ibindi uno WhatsApp message ya WhatsApp iriko na audio umwitwarariko w'umurengera ni mubi. Muri iryo joro ngira indoto zishira 26 ndota mbona agasozi kamwenzi kuzuye amaraso karimo ibice bitatu biriko amaraso asho ni noneho karabana zari ziteye ubwoba. Narasamaye ya attestation na poursuite naronse erezuma ko nkiyifise. Yego reka nje muri zone noneho ndondere ico twita attestation d'identité complète. Yego na attestation mbo muri zone Yego do residence muri zone niyo batanga ariko navyo nyene na identité complète. Hajya sinkora umwarimu si byiza kuvuga ibintu atereka. Yego atabimenyetse turabikayikira attestation d'identité complète signé le 26 yasinywe le 26 ego ukwezi kwa kabiri 2018 muri zone ucuraba iyi nayo ni attestation de résidence kuri uyo munsi nyene yasinywe itariki 26 ni umunsi nyene. Ego ngomba ko biherekeza noneho ya non poursuite kugira nje muri pa pate passeport amara naenda yafise umunsi birakomeye umwitwarariko w'umurenge. Aya maraso mbonye Imana irambwiye Yego Imana yari mbwiye uraje cyambukije Imana nje numva yari kwibibanga rikomeye n'imyitwarariko narise mu mutwe nashitse muhira nakiri kigikaye ndiko ndapanga utuntu n'utanu njambona bwabutumwa yampa muri 14 Yego uvuga amatora none ubuko ngiye wari warabwanditse aho nyene wabisomye uri ko urazingurura ubona ubuserukiyeko none ubu binatu bizoca bikorwa nawe abandi bazobikora Imana kumenga ivuga indimi si Imana yavuze hagire n'ubimenya ndazingazinga nshira mu ishakoshi nshira hamwe n'ico kindi wabonye ndabika ndapfuka. Imana rero bivuga simba nitwara ariko myinshi n'ingora ngo Imana yari yavuze. Imana yari kumbwira ngo ngende mpunge kandi yambwiye ko nzoba mfise uruhara mu matora. Oya yoba aho muri ico gihe yo bihindutse Imana yivugurutse mu gihe nayo uko tuyizi nta mana ntivuga. Yego
ibi byose ntawe uzitari byo n'ibiti igihe kiragera cyagiye cy'abatora ntakibabwiye ngo igitabo cyanditswe kigatangwa mu gihugu cyose bigenda neza ariko nze ku gice cya gatatu none bibiri turabizi aha turahumvise bibiri turabimaze kuko warugarutse kuco kwe kwahere ko citwa umwitwarariko w'umurengera ndabibutse ko wanavuze citwa ikinyoma ceru ico wagisiguye neza nkundira tuje ku ca gatatu kivuga ngo iki ica gatatu kivuga ngo ibinyuranye n'ijambo ry'Imana binyuranye n'ijambo ry'Imana rero imuzobikore niba birota ntuzubikore ntuzunabivuge senga Imana ikararikije isobanure neza ibyo bintu ntibiba bivuye kuri ibyo rero byo ntanavuze birebe yaravyiyandikiye Imana mu gitabo cy'Imana ndavuga kuvuga ko byanditse mu gitabo cy'Imana gusubira mu byagezwe 13 karongo ka mbere gushika ku gatatu nanje nsoma mwasoma gusubira mu byagezwe cya 13 ku karongo ka mbere gushika ku gatatu aha niho nshaka cyane ko abantu biga bakurikira abantu bose barakurikira nahazingurure nanje nahashitse Bibiliya yabo abari mu mazu n'abari ku kazi muri pose ku kazi bakamenya kakabo ko karihishije benshi ntabakunda kukabona handitse ngo muri mwebwe nihaduka umuvugishwa canke urota turi kumwe akabaha ikimenyetso canke akababarira igitangaza ico kimenyetso canke ico gitangaza kigashika ico yababariye ati nicashika tuzogendanira izindi mana tuzisabe kandi ari Imana mutigeze kumenya ntimuzokwemere amajambo y'uwo muvugishwa canke y'uwo yarose kuko uhoraho Imana yanyu azoba bagerageza ngo amenye yuko mumukundisha imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose hari amayerekwa ashobora kuza hari inzozi zishobora kuza zinyuranye n'ijambo ry'Imana aho ivuga ngo igomba ibishaka kubapima cyangwa avuga ngo ikimenyetso n'icyashika ngo tuzogendanira izindi mana ako kajambo iri koko kamenya tuzogendanira izindi mana no kuvuga tuzokora ibinyuranye n'ivy'Imana ikunda aho ugendaniye satani niwabona mwiyerekwa haje ikintu mu nzozi kikubwira ibinyuranye n'ivy'Imana ishaka ntuhirahire ngo oya ibyo ntibiba bivuye ku Mana niba reka ndaguhe ingingo ndabaha ingingo zine burya isoko ry'umugisha ndagace tuzokikora undi munsi ariko reka ndagacisha genda ukaduhaye tuvungurireko mu bihugu byose mu miryango yose mu bantu bose isoko ry'umugisha riri mu ijuru kwa Data muzobisoma mu gitabo ca Revelation Apocalypse mu Faransa ibyahishuriwe Yohana igice ca 22 kuva ku karongo ka mbere gushika kwa gatatu Yohana ngo avuga ngo mbona marayika anyeretse uruzi ruva ku ntebe y'uhoraho n'umwagazi ku ntebe ya Data na Mwana urwo ruzi rwari uruzi rudasanzwe hakurya no hakuno ngo hari igiti cy'ubugingo ngo kandi ngo amababi y'icyo giti ngo yera 12 mu mwaka ngo wari umuti uvura ibihugu wari umuti uvura ibihugu ujya muti rero uva ku ntebe ya Data n'Umwana niwe uza ugashika mu Burundi ugacika no muhiri wawe ariko cyane icyo nicyo kibazo tutari kugira uwo muti ugushikire wewe kandi mbuze umuti ni umuti w'ibintu byose ni umuti mu by'ubutunzi ni umuti mu by'amagara y'abantu ni umuti mu byo kubana neza ni umuti uvura indwara zose nabitahuye uwo muti rero kugira ugushikire niwo mugisha bavuga nicyo cyambo mugisha bavuga benshi dupfa kubibona tutabizi umugisha uturuka ku Mana ukazuka uwo muti niwo waca muri Edeni ya Adamu na Eva ngo haje uruzi kandi ngo hirya hafi y'uko ruzi muri Edeni hari igiti cy'ubugingo Edeni yo mu ijuru yari ifite kondisiyo nimwe yaho kwa Adamu na Eva kandi ngo uruzi guhigaburamwo zimwe ugaca rukwira mu bihugu byose iki kiwacu kirimo hanyuma tugaca tuvoma hakurya tuvoma amazi ya regide yego nyine ariko uri kw'irobine akuvomera icyo nicyo kibazo hari amarobine ane yo kuvoma uwo muti ayo mazi y'ubugingo avuye mu ijuru umuntu ntiyivomera ategereza kugira umuvomera batakuvomera ntiwo yaronka ngiye ko bakubwira abambere bakuvomera n'abavyeyi
Nico gituma kugira ngo bahe so na nyoko. Kubera iki barafise ahantu ibirobine bavoma. Uwa kabiri kuvomera nimukoresha. Biranditse mu bitabo. Atakuvomeye n'unushara ukura. Uwa gatatu akuvomera ndamukubwiye umukozi w'Imana umuherezi w'Imana ashobora kuba tuvuge nko mu Burundi abo tuzi ashobora kuba imam nimba uri umuyisilamu ashobora kuba pastor nimba uri umuprotestant uriko urabyumva ashobora kuba patiri nimba uri umukatolika ukurikire wumve ariko uwa kane sinamuvuga uwa kane ugeze kwa gatatu uwa kane n'umukuru w'igihugu n'indongozi z'igihugu nawe afise robine ikomeye be n'izindi ndongozi afise robine ikomeye cyane muri ayo marobine ane yo buguruye bakoze ko hariya uri kuri station de pompage hariya kuri station de pompage yo mw'ijoro baca babibona ko baramutugurura bisawa rero kwitwayemo nabi aba bantu bari nashaka turasubiremo barankoze ko cyane abavyeyi barafise aho bukuru bigenze neza mwe nabo uri kuri station de pompage barabizi na nyine baca butuza ariko umuvyeyi yugaye kuri station de pompage zirarekura uwa kabiri umuherezi w'Imana nakubwiye muva mu Burundi abomenyereye n'aba imamu mu Islam n'aba pastor mu Protestant n'aba patiri mu Katolika reka dufate Qur'an hajya hari ibintu imamu yuguruye ndiko ndavuga aho cyane no mu ijuru bicabyuguruye hari ibintu patiri yuguruye nimba uri muri Katolika hari yabica uri kuri station de pompage acabibona hari ibintu pastor yuguruye nimba uri mu Protestant wishengeri hari ya muri station de pompage acabibona atuguruye ntibiza aho ndahumva ariko hari hakomeye umukuru w'igihugu n'indongozi hari ibyo batuguruye hariya kuri station de pompage bituguruye iryo ni rindi soko ry'umugisha niyo masoko nyine ayane yose ava hariya naho rero batubwiye bati wamo ni hazi murozi akakubwira garariza papa ntibikuye ku mana duhuje rero ibintu byose uhejeje kudondagura twovuga yuko rino yerekwa rya Coco Empire nukuri canke n'ikinyoma jewe nibaza yuko ari uko yoba atabimenye nayo ubundi nibaza yuko ari biri muri cya gice cya gatatu kivuga ngo iki igice cya gatatu watubwiye ibinyuranye n'ijambo ry'Imana kubera ibinyuranye n'ijambo ry'Imana biba bivuye ku Mana Imana iratubwira ngo mwubaha abavyeyi Imana iratubwira ngo mwubaha abakoresha Imana iratubwira ngo mwubaha abakozi b'Imana Imana iratubwira ngo mwubahe abarongozi cyane cyane umukuru w'igihugu igihe rero uronsi yerekwa rikuyoborera kuvuga nabi umwe muri abo riba rivuye ku Mana naho tugenda mu ijambo rimwe tuvuge ko yavangiwe jewe niko no bivuga gusa no saba kwa soma si wari ko wenyene mvuze kuko byamushikiye se wenyene bishikira twese nakubwiye ko byadushikiye bihora bishika no saba ko yosoma gusubira mu byagezwe 13 akarongo ka mbere gushika ku ka gatatu ngo muri mwebwe nihaduka umubwisho canke urota akaba n'ikimenyetso canke akabarira igitangaza ico kimenyetso canke ico gitangaza kigashika cyo abari akavuga ati nicashika tuzogendanira izindi mana tuzisabe kugendanira izindi mana no kuvuga ibinyuranyije n'ubugombe bw'Imana ico rero ntiwovuga ngo Imana yakweretse ngo uvuge nabo umukozi w'Imana haba hari akantu aho ni ugomba niko ndabibona niko nibaza ariko wibuke ivyo bintu bine mvuze navyumvise kabisa ariko kandi unankundiye duhereze hano hantu tubiteranije n'ubundi ibino vyose gushika kuri uno mwanya kuko nico kibazo abantu benshi bariko baribaza bizindi kumana n'umukozi w'Imana nzima canke akoreshwa na zino mbaraga za Luciferi n'umukozi w'Imana ego umufatiye kuki n'ubundi uyu nyemereye kubera cyo bikindi kiganiro kozogikora nk'ejo canke hirya hejo ego nukuri ariko ivyo jewe natohoje ivyo nakurikiranye umukozi w'Imana yuzuye kandi Imana yishimira
Nero mbamengo twagumana mugabo banabivuze neza ngo akaryoshe ntigahore mu itama. Imana ngira no kunyemereye kumpa ubundi mwanya nibaza yuko tuzobigaruka ko ku ruhande rwa gutse. Ndabashimira cyane kukanya muba mwafashe mukagaburira ishengero kuko je abantu sikibita ngo nabakunzi canke nabafana gusa ariko ndabafata nk'ishengero rinini ryagutse. Imana ibaho mugisha kuba mwaje. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane. Ego. Ndabashimire namwe aho muri ninzira ko makunzi kiyago make your comment kuma mubibona. Tubonanye tubana 5 kuri 5. See you, love you so much. Ciao ciao. Deco Entertainment.